nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mboneshakure isi TV, mboneshakure yanyu kandi yacu imwe rudende ibatohoreza amakuru atandukanye mu bisata bitandukanye. Iburabuzwa ry'umugambi wa Budusa Vesi ni bande bariko baraburabuza umugambi w'abarundi bahurikiye muri Budusa? Mbega hoho abariko babikora bafise inyungu zihe? Umukuru w'igihugu arabizi? Kubera iki hari abaserukira uwo mugambi bigeze kumara amasaha menshi bugaraniwe muri bimwe mu biro byo kwa Ntare? Ivyo n'ibindi turabibageza ko muri aya makuru, ntimuje kure. Ico utegerezwa no gufyonda sabone hotarafyonda ko amakuru kumwe n'ibiganiro tugutegurira bikaja bigushikira ko ku gihe kandi mu ba mbere. No munsi twashimye kugaruka ku nkuru ijanye n'iburabuzwa ry'umugambi w'abarundi baba mu gihugu ca Amerika bahurikiye mu muryango wa Budusa wahavuye uvyara Budusa Vesi, wateguye kubaka igisagara kigizwe n'inzu za kijambere harimwo akaguriro. Ariko uwo mugambi ukaba uriko uburabuzwa na bamwe mu bategetsi, mu gihe abo ba diaspora bari bamaze kwitegura mu bishoboka byose kugira batangure gushira mu ngiro uwo mugambi. Ubona ko bari bafise n'abandi barwizatunga bo muri Amerika kugira bazane imitahe mu Burundi, kandi abo barwizatunga baraje Uburundi bibonanira na Sebarundi. Uno munsi rero dushira hanze amazina y'abo bategetsi basa n'ababaye intambamyi muri uwo mugambi, nk'uko duheruka kubibemerera mu nkuru iheruka. Tubanze tumenyeshe canke twibutse ko abo ba diaspora bamaze kwiyumvira uwo mugambi baciye bitura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye basaba aho bo kubaka. Uwo nawe yahavuye abaronsa itongo rirenga gato ihegitare 50 mu Kanyosha, ni mu gisagara ca Bujumbura. Aho rero niho twovuga ko intambamyi zaciye zitangura. Muti zatanguye gute? Mu ntango twomenyesha ko uwo mugambi wategerezwa guca mu gisata kijejwe ivyirwa vy'inyubako n'iterambere BSD, Bureau d'études stratégiques pour développement, kiri mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ico naco kikaba cahoze gitwarwa na Dr. Alain Ndikumana. Uno munsi hari umushikiranganji w'ikigega ca leta. Uwo rero ntiyigeze yakira neza uwo mugambi, nk'uko hari we yabuza abategerezwa guha itongo abo ba diaspora, bitumwe n'uko yaciye yirukanka guha kontra abandi banyamahanga muri rya tongo umukuru w'igihugu yari yahaye aba diaspora ba Budusa. Tutarashika kure mu nkuru iheruka twaravuze ko aba diaspora bari bararondeye umuhinga mu vy'inyubako kugira abafashe gutunganya ibikenewe byose mu mezi 6 ya mbere bari bahawe. Uwo nawe yitwa Dieudonné Ngarukiyinka. Mu matohoza dukesha amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu twashoboye kumenya ko Dr. Alain Ndikumana akiri mu biro vy'umukuru w'igihugu yaciye abwira umwe Dieudonné Ngarukiyinka ko ata kintu na kimwe yokora canke ngo abahe raporo kugira azovuge ko byabananiye hanyuma baheze babake ca kibanza. Uwo mbere yahavuye anyuruza amafaranga ashika imiliyoni 300 mu yari yagenewe ivyo bikorwa, aca haja kwiyubakira inzu yiwe iri muri zone Maramvya mu gisagara ca Bujumbura. Nk'uko biri mu matohoza yacu, twibutse ko Budusa Vesi yaciye ihagarika amasezerano n'uwo mu IR Dieudonné, ica irondera uwundi avuye muri Amerika. Uwundi mutegetsi twashoboye kumenya ni General de Brigade Aloys Sindayihebura, asanzwe ari chef de cabinet civile mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uwo nabo bari kumwe babwiye wa mu IR Dieudonné Ngarukiyinka ko
yotegura audio kugira bacafuze abo ba diaspora ndetse bace intege isinzi ry'abateguriye gufata amazu muri wa mugambi, aho baciye babwira uwo mu EL ko nivyakunda abo ba diaspora bakakwa iryo tongo, umugambi uzoca uhabwa abandi hama abe ari we ahabwa akazi ko kuvyubaka vyose. Ni naco gituma bamuvugira ko Budusa Vesi yomuhemba amahera atakoreye kandi hari n'ayo yari yanyuruje. Ivya EL Dieudonné Ngarukinka ntivyagarukiye ngaho, aho yagiye aho Budusa iriko itegura ikibanza hanyuma hagumura abanyagihugu ngo nibitambike imbere y'ibimashine, kandi EL Dieudonné Ngarukinka yavuga ko yatumwe n'abo kwa Ntare. Mu matohoza yacu kandi twashoboye kumenya ko mu bazingamitse uwo mugambi harimwo Samuel Ndayiragije arongoye iyi diaspora. Uwo yararahiye hararengwa ko abo muri Budusa batazomwubakana kubera ko hatari muri uwo mugambi kandi ngo ntibabimumenyesheje. Abandi twomenye ko bafise uruhara muri ivyo vyo kuburabuza uwo mugambi ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Guilaine Gatoni, wa kabiri ni icegera c'umukuru wa BSD Bureau d'Etudes Stratégiques pour le Développement ariwe Jacqueline Niyuhire. Uwo kandi ni nawe yari icegera ca Dr Harendikumana igihe yari akiri mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umuyobozi mukuru wa Obuha Leonidas Nibigira Albert Shingiro yahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu. Uwo hakiri mu bushikiranganji yari yagumye ategeka ko bomushira muri uwo mugambi, ariko biranka. Mu nyuma twamenye ko yahavuye yifatanya n'abariko baburagiza Budusa kugira uwo mugambi ntuje mu ngiro. Leonard Sentore yahoze mu biro vyo kwa Harendikumana ariko ubu akaba akorera mu vy'igitoro, yararahiye hararengwa ko ata gitoro azoheza ahereze Budusa Vesi mu gihe bari bagiye gutanga amakete. Imbere yo kurangiza tugaruke ku ruhara rudasanzwe rwa Dr Harendikumana n'inguvu yakoresheje gushika aho afungira mu biro iwe bamwe mu bagize iyo diaspora ya Budusa. Kugira bikunde abo ba diaspora bananizwe, Dr Harendikumana hakirongoye BSD mu biro vy'umukuru w'igihugu yarakoze ibishoboka vyose kugira abo ba diaspora bananizwe. Amasoko yacu hamwe mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza ko Dr Harendikumana yihutiye kunyarukira mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB kuvugana n'uwirongoye icegera ciwe ndetse n'abandi bakorayo kugira bamufashe kumvisha umukuru w'igihugu ko abo barwizatunga bazanywe na Budusa ataco bashoboye ari nk'abakomisiyoneri, kandi ko n'abo ba diaspora ba Budusa ataco bamaze, aho wewe yumva ko azoba ashoboye kuburizamwo uwo mugambi. Dr Harendikumana ntiyagarukiye aho, yaciye yegeranya abo kwa Ntare mu biro vy'umukuru w'igihugu ababwira ububeshi nka bumwe yabwira abo muri BRB kugira bamufashe kuvyumvisha umukuru w'igihugu. Ni naho yaciye atangura gukorana na shefu de cabinet civile hamwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Dr Harendikumana atera ubwoba abaserukira uwo mugambi Budusa Vesi mu kubagumya mu biro iwe, reka tuvyite ko bapfungirayo. Mu kwezi kwa Mukakaru 2025 niho bamwe muri abo ba diaspora bagirwa nk'imfungwa mu biro vya Dr Harendikumana. Ico gihe abaserukira Budusa Vesi mu Burundi bari bagiye gusigura ibijanye n'uwo mugambi kugira banyaruke kunahabwa uruhusha, ariko Dr Harendikumana n'abo bari kumwe mu biro baciye batangura kubatukagura, barabarya umutima bidasanzwe.
eka bagirwa ko babugaranira indani muri ivyo biro ikiringo c'amasaha 13 bariko babatuka bababwira ko bobo ari ijisho ry'umukuru w'igihugu kandi ko ico bazomubwira cose azocemera, tuvyite kubajugumiza kugira bahebe uwo mugambi canke tuvyite kubasaba igiturire. Biragoye gutahura. Mu nyuma rero niho vyahavuye bimenyekana ko babagumije amasaha arenga 13 aho muri ivyo biro niho abandi bategetsi muri Ntare bababwira ko bakoze amakosa adasanzwe kubagumya ayo masaha yose kandi ko bitukisha ibiro vy'umukuru w'igihugu vyose. Aho niho hamenyekana uruhara n'inguvu bidasanzwe Dogiteri Harendikumana n'abo bandi bari kumwe bariko barakoresha kugira badindize uwo mugambi wa Budusavesi. Guhera uwo munsi niho Cabinet Civile Aloys Sindayihebura umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni na Harendikumana baciye batangura gutera ubwoba abandi bategetsi mu bushikiranganji butandukanye ngo ntihazogire umuntu n'umwe asinya ku mpapuro izarizo zose za Budusavesi Cabinet Civile mu biro vy'umukuru w'igihugu atavyemeje. Aho twashoboye kwironkera amakuru yemeza neza ko Cabinet Civile General de Brigade Aloys Sindayihebura afatikanije n'umushikiranganji Dogiteri Harendikumana bateye ubwoba abandi bategetsi bo mu bushikiranganji mu kubabwira ko nihagira abazobafasha Budusavesi bazoca bakurwa mu kazi. Musitanteri wa komine Mugere ajuragiza Budusa. Bigenda gute ngo umusitanteri asabe ivyo adafitiye ububasha canke bimurengeye? Tubanze tumenyeshe ko ryatongo umukuru w'igihugu yahaha abo muri Budusa riri mu Kanyosha, aho naho hatwarirwa muri komine Mugere intara ya Bujumbura. Bisigura ko abo muri Budusa hari ivyo bategerezwa kumenyesha canke gusaba muri iyo komine. Uno munsi isanzwe irongowe n'umupfasoni Adelaide Hatangayo. Aha kandi ntitwokibagira kumenyesha ko inama mpanuzwa jambo y'iyo komine Mugere irongowe na Rosine Girene Gatoni avugira umukuru w'igihugu uno munsi. Aho rero twashoboye kumenya amakuru haba muri bamwe bakorera mu biro vyo kwa Ntare ko Budusavesi yandikiye umusitanteri amakete isaba uruhusha rwo gushinga icapa c'ahazubakwa ayo mazu, ariko umusitanteri yaranse. Yarandikiwe n'ayandi makete yo kumwibutsa, ariko igitangaje yaciye yihutira kwandika ikete ryo gusaba Budusavesi ubushobozi bwo kubaka mu kiringo cyo kubaha uruhusha ngo bashinge ya pankarite. Igitangaje cane umwe musitanteri yaciye harungika abapolisi kugira abaserukira Budusavesi babereke iyo kapasite finansiyeri. Aho rero niho abatari bake baca bibaza ibibazo bihambaye bibiri. Ica mbere, mbega musitanteri niwe akwiye gusaba kapasite finansiyeri? Ica kabiri, bigenda gute ngo hace harungikwa abapolisi kugira berekwe iyo kapasite finansiyeri? Ivyo biri mu bigaragaza canke vyemeza amakuru twatohoje y'ukuntu abo bategetsi twadondaguye hejuru bamaze gutera ubwoba abo mu ntwaro no mu bushikiranganji butandukanye ko kizira guha uruhusha na rumwe bamwe bo muri Budusa. Ari navyo biheza bigatangaza mu gihe abo bategetsi badasiba gushikiriza amajambo asosa ahamagarira abadiaspora kuzana imitahe mu gihugu cabo. Aha umuntu aca yibaza utundi tubazo: ninde mu badiaspora yozana umutahe wiwe mu gihe babona bene wabo bariko baburabuzwa muri ubwo buryo? Mbega umukuru w'igihugu aramaze kumenya ibiriko bishikira abo badiaspora ba Budusa kugira ace abarenganure? Muri rusangi ibiriko birashikira aba diaspora bo muri Budusa biteye isoni
n'agahinda ku bategetsi bavuga ko bafise intumbero y'iterambere mu gihugu mu vyo bita imbonakazoza, mu gihe wariho umugambi wohaye akazi abarundi batari bake ukongera ugahesha ishusho nziza igihugu c'Uburundi. None koko abo ba diaspora bazoguma baburagizwa canke bazoroherezwa mu bikenewe kugira batangure uwo mugambi wabo? Ni inkuru tuzogarukako tubandanye gushikiriza ibitari bike. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye, amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ibahezagire.